mariage yabaye pe. Soma ijambo ry'Imana twihute nakanya sigaje umwanya muto. Ariko mwa basore mwe muri hehe mwebwe namwe abandi? Dusome ibyakozwe n'intumwa 27. Ibyakozwe n'intumwa 27. Dusome duhereye ku murongo wa 33. Aravuga ngo bugiye guca Paulo yinginga abantu ngo bagire ico bajya, ababwira ati raba baciye iminsi 14 mwihebuye ataco mutamira. None rero ndabasavye murabe ico mujya kugira ngo mubeho. Namwe niko handitse? Namwe handitse namwe nafise Bibiliya itraduje isobanuye canke ubwo niko handitse muri Bibiliya yawe? Siko handitse? Hari bidasa. Soma. Ni indi version yindi. Soma. Mu izina rya Yesu. Amen. Bugira buce Paulo arabiyinga bose ngo bajye, ati none uyu munsi nugira 14 mukirorereye mutajya ataco mutamira. Nuko ndabinginze nimurabe utwo mujya, kuko ari byo vyobakiza, kandi ntihazohara agashatsi na kamwe ko ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga ivyo yabira umutsima ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura atangira kurya. Tubandanye. Bandanya. Bose basubiza umutima mu nda nabo barajya. Kandi twese abari mu bwato twari abantu 276. Bamaze guhaga bare muri ubwato batingano mu kiyaga. Ijoro rikeye ntibamenya ico gihugu, ariko babonye ikigobe kirimo umusenyi, baje inama yuko boshobora gushikana aho ubwato. Bazitura imigozi ifashe ivyuma biziritse ubwato, babirekera ibwina. Bariko barabikora, batenzura imigozi yari igumije ingafe zihindukiza ubwato. Baduza igihuzu c'imbere kibugendesha ngo gihehwe n'umuyaga, batumbereza ku musenyi. Ariko bashitse mu ihuriro ry'amazi, basekura ubwato kugataka, maze umutwe wabwo w'imbere winjiramwo urahamangira, uw'inyuma nawo utangura kumenagurwa n'inkomezi z'imipfunda. Inama y'abasoda shaka kugezaho subiramo gusa umurongo w'8 gusa. 38. 38 ego. 33. Bugira buci Paulo arabinginga bose ngo bajye, ati none uyu munsi nugira 14 mukirorereye mutajya ataco mutamira. Amen. Amashikuri Yesu. Naye majambo y'Imana nifuza ko dusangira. Ijambo shaka tuvugana ni ijambo rivuga ngo umunezero uvuye mu mibabaro. Iryo muraryumvise? Umunezero uvuye mu mibabaro canke umwana avuye mu mibabaro. Inyishu ivuye mu mibabaro. Aya majambo atweretse urugendo Paulo yari yafashe ajanywe i Roma. N'urugendo urugendo rugoye, bari bamufungiye i Yerusalemu ngo bumvise ko afise ubwene gihugu bw'abaroma. Baca baramujana, baravuga ngo none reka tumujane aje gucirwa. None niwe yavyisabiye ko bajya gucirwa urubanza imbere y'umwami. Bagiye bari mu nzira bamujana n'izindi mbohe. Bari mu nzira bahura n'imiyaga. Haleluya. Paulo n'imipfunda myinshi cyane.
bahura n'ibibazo bikomeye, ubwato bukubebwa n'imiyaga ku buryo ubwato bwataye direction yabwo, bahusha icyerekezo barimo. Unejyane muzobona ubwato bugenda no mu mazi, burafise ibarabara, baba bafise ahantu batumbera, ntibapfa kugenda gusa, bafise ahantu baca. Rero bari mu kiyaga, ubwato bufatwa n'imiyaga. Haleluya. Nibujya no mu kirere naho haba amabarabara. Indege muri gira mwumva zagonganiye hejuru. Hoye. Kandi hariya hejuru haca indege nyinshi, ibihumbi by'indege nyinshi cyane, ariko ntizigera zigongana, imwe yose bifise icyerekezo cyayo. Haleluya. N'ubwato nabwo iyo buri mu mazi buba bufise aho butumbera. Ubu murabizi hari amato y'ubwoko bwinshi, hari n'ubuca ku musenyi ubwo bita sumare, buriya buca hasi, buca munsi hariya hasi cyane. Murabizi ko hari n'ubwato buheruka gusambuka, busambukiye mu mazi. Abagwiza tunga bamwe barisha amafaranga menshi kugira ngo bamanuke hariya hasi baje kureba bwa bwato bwa Titanic. Ayo makuru mwarayumvise, barisha amamiliyoni n'amamiliyoni, amamiliyoni menshi, ariko bari munsi hasi ubwato burameneka, bose barapfa, aba miliyarderi bakomeye b'abanyamerika. Murabizi buriya bwato bwa Titanic bwari ubwato bwa mbere bwari bwakozwe bwiza cyane. Uwabukoze ngwejeje kubukora bataratangura ngo babwatse, aravuga ngo ubu bwato naho bwohura n'Imana ntiyo buzibira, niko yavuze. Ariko urugendo rwabwo ntigwashitse, niko yari yavuze ngo ubu naho bwohura n'Imana ntiyo butangira. Bwari ubwato burimo ikintu cyose, burimo ububare, amahoteli, ariko ngo buragenda buri ku muvuduko mwinshi. Kumbe mu mazi hariyo ikibarafu kinini cyane, baraseka ubwo bwato, baseka icyo kibarafu, ubwato noneho buraturika, ntibamenya ko bwaturitse. Ibihumbi n'ibihumbi byarimo byose biribira, birapfa, birashira. Kubera iki? Ibahaye agaciro, iyabahaye ubwenge, niyabahaye ubumenyi. Haleluya. Bibiri iravuga ngo itanguriro rya mbere nukubaha uhoraho. Itanguriro rya mbere cy'ubwenge nukubaha Imana. Iyo wigize umuhatari, iyo wigize umunyabwenge, irakwereka ko ufise akantu gatoya cyane. Haleluya. Bari bumva ko bakoze ikintu gikomeye, atakintu cyo gihagarara imbere. Imana ni nyembaraga. Ukaba ukeneye gushigwa hejuru, wishire hejuru. Ukeneye kucishwa bugufi, wishire hejuru. Izokumanura ikugire nka Nebukadineza. Amen. Naraye muri research, naraye ndagira ndibaza, nja muri internet ndabaza, ndondeza icyatumye uriya muriro uba muri Los Angeles, hariya muri Hollywood, California. Mwarabibonye benshi, je nabiciye ku gatoya. Icyatumye uriya muriro uba muri iyi ndwi nyene, amenga mu Marusisi habaye umunsi mukuru aho batanga ubushimwe ku bastare babaye abambere. Batanga ubushimwe, baraha abantu ubushimwe, barabaha ubushimwe, bahejeje baca batangura rero gutanga amanota. Byabereye hariya nyene Los Angeles, bariko baratanga amanota, baravuga ngo naka tumuhaye amanota 10. Baratanga amanota, bagera ku muntu yateguye ivyo birori, bamuhaye inota rimwe. Hanyuma Imana baca bayiha ubusa. Yego uje muri internet ushaka, baravuze ngo Imana nta bayoboke ifise, nta mbaraga igira, tuyihaye 0. Tuyihaye ubusa. Sawa, kana tugiye kuraba. Ico kirori cyari kigize 80 menga na kangahe na kabiri. Uri mwaka baragikora cyo gutanga ibikombe by'abastare bakomeye babaye abambere mwisi. Bageze ku Mana baravuga ngo Imana ntigira abayoboke, Imana ntigira abanywanyi. Mu yandi macambo Satani bamuhaye 10 ku 10. Muri
ico gisagara nyene, muri iyo ndwi nyene bakoze ivyo bintu, igisagara cyadukamo umuriro batazi uzananye, cyadutsemo umuriro batazi uzananye. Hollywood ni n'ahantu bategurira sinema, bakorera ya masinema y'urukozasoni yose mubona niho bayakinira. Ibintu byose bibi biciye muri sinema biriko byonona isi babikorera hariya muri California. Niho hubatse, none hari cyubatse, reka mugende mukurikirane murabe amateka yaho ubu kuntu hameze. Ubu hameze nk'ubutayu. Igisagara cyari kugeza iyi sanda babwira hamaze gusha amabatima 10,000. Batima sinzu nk'iyi, batima n'ikizu kigeretse nk'inshuro 100. Inzu iraka, inzu zihinduka umunyota, ibisagara bihinduka ubutayu, kubera ko Imana bayihaye agaciro gato, nta na impulse bayihaye. Kugeza iyi saha hamaze gusha ibintu bingana n'agaciro k'imiliyaridi ibintu bingana n'agaciro k'imiliyaridi 150 z'amadolari bimaze gusha. Yamazu y'abastari ahambaye aho bakinira ayo masinema, ibintu byose byahindutse umunyota. Twarababwiye ko uyu mwaka uzotuzanira amasiripurize menshi ku bantu batazi Imana. Uyu mwaka uzotuzanira amasiripurize menshi atangaje ku bantu batazi Imana. Niyo mpamvu ku bantu basenga n'umwaka wo kwegera Imana musenge. Haleluya. Nimumbwire ingene Hollywood izongera kubakwa. Okay, bashobora kuzosubira kubaka ariko bizobafata izindi mbaraga. Bizobafata kuko ubu hari abantu muri Hollywood bagiye kwitwa bakene, batazova basubiye gutora umurongo. Bari barakoze amasezerano na Satani, bakoze amasezerano na Satani yo kumukorera amasaha 28 kuri 28. Murabizi Beyonce yaguze inzu mengani muri California nyene. Iyo nzu Beyonce aravuga, iyo nzu yaguze urushengero rwahomvye imiliyaridi 100. Miliyoni 100 z'amadolari, sindavyibuka neza. Iyo nzu n'urushengero rwahomvye rutakigira abantu, baca bararugura. Ubu Beyonce ni Imana. Yanditse Bibiliya yiwe, afise abakerubi n'abaserafi, afise Bibiliya yirabura pana yera, akorera Satani amasaha 28 kuri 28. Nagenda batangarize ko isi naho bishika igashuka abantu, ni Imana ifise mu biganza, ni Imana ifise mu biganza. Haleluya. Nubwo turiko turakubebwa niyo miyaga, nubwo isi iriko iraca muri iyo miyaga, abana b'Imana bazoyicamwe bayigendera hejuru. Abana b'Imana bazoyicamwe bambaye amababa. Abana b'Imana naho biteye ubwo biriko biraba, abazi Imana nimukomere. Imana yo mwijuru izogenda ibagirira neza, izogenda ibagirira neza. Imana tuyihaye ubusa. Barazimishije indege, bazana abantu bakomeye, birabananira. Aho umuntu yiruka agahungana imbaga yonyene. Yari afise amamiliyari mu nzu, hari amafaranga, ubutunzi bwabo. Hari umuntu umwe, hari liste bakoze, yari umusitari akomeye, yari afise inzu y'imiliyoni 6 z'amadolari. Yahiye isigaye, uruna ahantu yahoriri hasigaye akantu k'inkingi kameze uko. Kinkingi ibindi byose n'umunyota. Ona
nkoresha ibitekerezo ndibaza, uyu ni wa muriro w'isodomo wakorokeyeho. Haleluya. Abandi baravuga ngo n'amasezerano bakoze ngo najya ama alliance ngo bananiwe kubahiriza ngo acare kururiya muriro. Navyo birashoka kuko ngo ibyo bamwe babandika baravuga ngo hasigaye iyo nzu imwe Los Angeles yose, inzu imwe yarimwo biro yajya ama alliance. Urabona igisagara cyose kikaka hagasigaramwo inuzenye inzu imwe. Isi irikiratumbera ahantu hagoye, isi irikiratumbera mu mipfunda myinshi, ariko nimuhumure mufungure muke. Imana yo mwijuru izobakingira, Imana yo mwijuru izobarinda, Imana yo mwijuru izobana nawe. Nimuhumure, mweho nimurire nk'ababandi, nimurire nk'abatagira ivyizigiro. Abafise Imana nimuhumure, abafise Yesu nimutuze. Imbaraga z'Imana zigiye kubacisha hejuru y'imipfunda, imbaraga z'Imana zigiye kubacisha hejuru y'imiyaga. Nabariwe kubabwira ngo nimuhumure, mu mibabaro yanyu hagiye kuvamo umunezero. Mu mibabaro uri kuracamo, mwebwe muri hano muriko muraca mu mibabaro myinshi, mutanga uyu mwaka muriko muca mu mibabaro, ariko nabariwe kubaremesha ngo muri iyo mibabaro ni Imana igiye gukura amahoro n'umunezero. Muri ivyo bise niwe agiye kuvuka mu igitangaza cy'ubuzima bwawe. Ntabwo muriko muravyumva? Sema haleluya. Muri iyo mibabaro, muri iyo misonga, Paulo ngo arahaguruka abwira abantu, arababwira ngo nimuhumure. Numusugira kangahe? Bavuze ngo numusugira kangahe? Mwasomye muca muri bagenzi mwasomye. Bugiye guca Paulo yinginga abantu ngo bose ngo bagire ico bajya, arababwira ati raba haciye imisi 14 mwihebuye. Misi 14 bari mu mafunga atagira umutwaro, bisonzesheje ku nguvu. Bafata ubwato, ibiri mu bwato byose abiterera mu mazi kugira ngo ubwato buremuruke, ariko biranka. Umumarayika aza mu ijoro. Haleluya. Arabana Imana igiye kuziragendera mu ijoro. Ibi birakabanga abandi batamenye, ibi biribanga abandi batazi. Irazibwira Paulo mu ijoro, iramubwira ngo Paulo komera nabo muri kumwe, ndabemereye gukira. Imana yambariye ngo nabatangarize mwebwe nabanyu, Imana yo mu ijuru izoza ibakingire mu gihe cy'urupfu, ibakingire mu gihe cy'ibyago, ibakingire mu gihe cy'intambara, ibakingire mu gihe cy'imipfunda. Wewe nabawe humura, ndakuremesheje. Imana ambiye ngo ndakuremeshe. Nawe uri kuacha mu mipfunda, iyo mipfunda uzoyisohokamwo, iyo miyaga uzoyisohokamwo, iyo miravyo uzoyisohokamwo, ayo majambo mabi y'abantu bakubwira uzoyasohokamwo. Nabonye uyasohokamo. Humura. Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo tuza, tekana. Imana izoguha imbaraga zo kugendera hejuru y'iyo miyaga. Umva, Imana izobambika amababa nk'ay'inkukuma. Ibibazo bizu bice hejuru, intambara zizu zicishe hejuru, ibibazo bizu bice hejuru. Abarozi bahaguruka bace hejuru, abapfumu bahaguruka bace hejuru, kuko Imana yemeye kugukiza n'abo muri kumwe bose. Marayika araza mu ijoro amubwira ngo ibintu bizogenda, ariko abo muri kumwe bose Imana izobarinda. Ariko iryo si isezerano, iri si isezerano Imana duhaye. Mukene amasezerano yahe? Mukene amasezerano ameze gute? Ushobora kuronka ibintu ukabigiramo imiruho, ukabigiramo imibabaro, ariko imbere ya byose Imana ibanze guisezerano ryo kukurindana n'abawe. Amagara aruta amajana. Umumarayika aza mu ijoro aramukoma, aramubwira ngo nimufungure, ngo bamanyagura imitsima. Haleluya. Bamanyagura imitsima. Bari bamaze igihe kirekire bakubebwa n'imiyaga. Imana yambwiye ngo mvugane n'abantu
bamaze igihe, bamaze imyaka, bamaze amezi bakubebwa n'ibigeragezo. Igihe cyo kubisohokamo cyageze, igihe cyo kubirengana cyageze, igihe cyo kuva aho hantu cyageze, igihe cyo kuva muri iyo ntambara cyageze, igihe cyo gusohoka ni kwawe cyageze. Iraguhumurije humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko imizi yawe irabaze. nta bwiza kuraho n'umunsi umwe. Iraguhumurije humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi yawe irabaze. nta bwiza kuraho n'umunsi umwe. Imana izi iminsi yawe. Ushobora gutega ubwoba n'abantu bakakubwira ngo tuzokwica. Ndakurahiye ntabwo bazokwica kuko sibo bagushizeho. Tuzokumira. Oya, ntibazokumira kuko washyizweho n'Imana. Agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'imiyaga. Naho imiyaga yohungabana, wewe uzoguma uhagaze, uzoguma uhagaze. Haleluya. Ni ijambo ryo kukubwira ngo tekana, kubera ko wahungabanye mu mibabaro yawe. Hagiye kuva mu munezero. Bwana sifiwe. Somye Bibiliya mu gitabo cy'Itanguriro 35 hari amajambo 35 guhera ku murongo wa 16. Somera n'ingoga n'ingoga. Itanguriro 35 umurongo w'16 guhera kuri 15 n'amajambo twarayasomye ku munsi wa gatatu. 15 haravuga ngo aho hantu Imana ivuganiye nawe, Yakobo ahita Beteli. Bava i Beteli baragenda, bari bashigaje akarere bagashika muri Efulata. Rakeli araramukwa, aragumigwa. Maze akigumiwe, umwakirizi aramubarira ati ntacutinya kuko havuvyara uwundi muhungu. Maze akiriko aracikana kuko yaciye ahwera, yita uwo mwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Amen. Dukomere Yesu amashimeshi. Soma aho hepfo mwayo majambo yo hepfo basobanura ayo mazina. Iyo Benyamini risobanura gute? Najyo basobanuye aho hasi. Basobanuye Benoni. Benoni risobanura? Benoni bisobanura ngo umwana wo mu mubabaro wanje. Umwana wo mu mubabaro wanje. Benyamini risobanurwa ngo umwana wo mu butama bwanje. Haleluya. Amen. Benyamine siryo zina nyina yari yamuhaye. Nyina yari yamuhaye izina ngo umwana wo mu mibabaro. Ariko se aravuga ngo akana ko mu butama bwanje. Muyandi majambo nakana ko mu maheruka. Nakana ko mu misi ya nyuma. Haleluya. Ngo amuhindurira izina nyina yari yamuhaye. Nanje ndi hano ngo ndaguhindurira izina wahawe n'amateka. Ndi hano ngo ndaguhindurira izina wahawe n'imisi. Ndi hano ngo ndaguhindurira izina wahawe n'ibihe. Oh haleluya. Iryo si ryo zina ryawe. Akira izina rishasha mu izina rya Yesu. Akira Benyamine. Imana iguhinduriye iryo zina. Ntabwo witwa Benoni, ariko uhinduwe Benyamine, uhinduwe Benjamin, kubera ko n'umwana wo mu maheruka, n'umwana wo mu minsi ya nyuma yawe. Imana iguhaye umwana wundi, ariko izina ryiwe si ryo zina ry'imibabaro. Tubuze umwana ntukumva umwana gusa, wumve cyakindi na cyakindi na cyakindi cyaguha izina ritari ryo. Ariko ibihe biduha izina. Ibihe biraguha izina. Ibihe biraguha izina atari gwawe, kandi kubera ivyo bihe ukaryemera. We nakundi unyene uri bugire. Dusabe mama w'uwo mwana amugumye. Amugumye. Asanga hari ibintu byagenze nabi. Urana hano hari ibitsinga byinshi kandi bifatanganye. Amen. Hari izina uhabwa
n'ibihe. None bakwise umukene kandi atacu ufise, aho wotinduka babara? Ni kuri uri umukene nta faranga ugira, none ngo barantutse, bagututse gute? Uba mukene, uri umukene nyene n'iryo zina ryawe. Ariko iyo ibintu vyahindutse bakwita mutama, kandi utari umutama, umuntu nka ciwe bakanyita sogo kubera ibihe. Haleluya, haleluya. Hari n'igihe ibihe bikwita umutama kandi uri umusore, abantu bakuraba bakavuga ati yo sokuru soku, kandi ata myaka y'ubutama uvise. N'ubu je nk'umuntu kwereka ifoto yanje mu 2007 nari mfise imyaka ngira ingahe 19 gutyo, ndayikwereze. Sinarinzi kwambara agapantaro gatumbereye, sinarinzi kwambara agashati gatumbereye, warambara igihuzu kigenda kigaruka, kigenda gitamba kwasa. Haleluya. Ariko ibintu byahindutse, umenya kujanisha. Ntukiruke n'ibihe. Iyo igihe cyaje kiraguhonda kikakwegeranya, hagarara wewe, bana wewe, uyu hagarara. Murabona iyi ni jipo, ni kanzu. Murabona taberewe, birasa biracanye haruguru no hepfo. Mugabo iyo iri mu gihe kitarico, yambara iyisa gutya, hana agacashira ko jaune canke vere canke akabona ukuntu aje canke mauve, kubera igihe. Ariko kubera igihe umenya kujanisha, ukajanisha. Zora abadamu isubire mu kibanza, arajanisha. Abadamu nibo bonye ari gitangaza, umudamu arajanisha, akajanisha n'inzara. Ugasanga inzara zirajanye n'ibiri ku munwa, zirajanye n'impuzu, akabadamu muri gitangaza. Ugasanga n'umushatsi urajanye. Ariko ari igihe ubamwo ntumenye ibijanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka ndabereke akaravati, urakatajanye n'ishati. Nimurabe nawe, nimubona ko kajanye n'intu ze n'ishati, urabona ko bijanye n'intu ze. Bavuga ngo ni igihe. Iyo uri mu gihe kitarico, akawo gashirako nawe wogashirako nta nuwo kabona. Ndagomba ngo Imana igukure mu gihe kitari gwawe, winjire mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Uranabikorana yagira ubona ko wabikoze, ukambara neza, ukarinda ko ari umuntu akubwira ngo uraberewe. None hani bambona, ntabwo tukubona. Nukuri ntukubona, nundenganye ngo sinaguciyeko, sinakubonye, uri mu ntekera. Igihe kiratuma abantu bakuvako kandi utari mubi. Nukuri utari mubi, Imana ikagucisha mu bihe ugaca mu minsi itebwo. Ariko igihe cyaje, igihe cyahindutse, barizana, abagenzi barizana. Haleluya. Ukabona none nk'ubu tikatubaze nk'amama Mugisha, hari uwo kubasaba ngo mubere marene, eka nawe murabona ko ashajije aratagasa. Cyane nk'uyu muvyeyi nawe muha imyaka afise 50 ariko menga n'umujene kubera igihe. Ariko ari nk'ubu utwereka agafoto kawe ko mu myaka 20 heze, usanga ariho wari umeze nabi cyane, wari umenaguritse. Rero reka kugwana, igihe kirasobanura umuntu. Haleluya. Abantu bakakuraba
bakaguha izina rihwanye n'amarori bambaye uwo munsi, bakabona wirabura kubera amarori bambaye abereka ko wirabura. Ariko igihe iyo cyahindutse, iyo bwakeye, Bwana Yesu asifiwe. Paulo ngo Imana iramubwira ngo bwira abantu bajye iminsi baye 14 batajya. Nanjye ndakubwiye ngo genda wiha akantu, genda wiha akabroshete kutarapfa. Biracashoboka ku Imana nawe yo guhindurira amata. Nimba ubishoboye uno munsi ugenda wigurira agasoda, urinde ko wenda kukugirira iminsi mikuru ngo bakugirira anniversaire, genda uyigirire nawe wiririmbire. Ni warindira bayigukorera ntabwo uzobona, bose baratagangaye bararushe. Genda nawe uyikorere wiririmbire, uje mu nzu wirabe muri miriware mu ndorerwamwo uvuge ngo ndi mwiza. Uzi ko ndi mwiza ku isi yose, ni jewe number 1, ni jewe wa mbere, na wundi dusa, ni jewe ndi kuri nimero ya mbere, kandi ni jewe ngezweho. Rindira bazogushira imbere. Abantu bose bashaka kuja imbere. Wireme mwibyizigiro, wireme mwibyiringiro ko bishoboka. Haleluya. Rega hariho decision zimwe umuntu afata zo guhindura ibintu ku buzima bwiwe. Iyo utafata decision ngo ukora ubukwe, urabiye amateka y'ibihe warimo, wari kubukora? Ntibyari gushoboka. Ariko yafashe ingingo aravuga ati ndarambiwe, bibe byanka jewe ndaruhaye inda. Yesu nabiriye muri bambaye akabukare nkako n'umusino, yahora yambara uburato sinzi iyo yabutoye mu barabara. Muze mumenya kwigobotora igihe. Utacigobotora kizokwizingazingirako. Kwizera kurarema. Izere, wumva ufise icyizere muri wewe ko ataha Imana itokura umuntu kandi ko atayitomugeza. Nta kintu kidashoboka. Itwaza yigeze gushinga intara aravuga ngo yigeze guhanurira umukobwa ari mu rushengero, hari muri veye, ngo ahanurira umukobwa aramubwira ngo Imana irambwiye ngo kuja ngo ugiye hanze. Umukobwa aravuga ati ariko umukozi w'Imana nawe arasatse, jewe singirayo data, singirayo mama, singirayo mukuru, jewe Burayi noci Burayi ngiye gukora iki? Ninde yonjana, ninde yompaviza, ninde yontumako? Ngo umukobwa bari bicaranye ngo acara byakira, aravuga ngo ndavyakiriye. Ni Imana nivuga ku muntu kumva ntavyakiriye, uzoca uvyiyakirira. Haleluya. Uyu mukobwa vyakiriye ngo bukeye agenda muri Siberi, vuga muri Siberi. Yarazi machine, unanirwe byose, unanirwe no kumenya imashini, gukora kuri clavier gusa kunani. Ngo agenda muri Siberi, hari akira Masiberi, ngo ari karakora ku mashini gucya hinjira umuzungu. Yinjiye ngo abona umukobwa ukuna akora ku mashini, bati umukobwa ni gitangaza. Kwazi mashini cyane. Haleluya. Haramubaza ukora he mwana? Nawo nkora. Wo gwakaza ngo acamugira secretary wiwe. Permana wiwe. Agiye kugenda uwo muzungu, agiye kugenda amubwira ati ndagukorera iki? Nuba atakintu gukorera reka ndakuronderera visa wigire muri Amerika. Ko mission y'uwo muzungu yari iheze, aca musabira visa. Umwana w'umukobwa caragenda, vuga ngo ubu yicaye muri Amerika. Kubera iki kwakira? Ni warabi wanyu, ni waraba mukabuye, iwacu yitwa mukabuye. Ukaguma mu mateka y'umukabuye, ibaze ahantu hitwa uko mukabuye n'ukuri kw'Imana, ukavukira ahantu hitwa mukabuye. Kandi izina ni ryo muntu, hakubereye ikintu cyitwa amabuye, hakubereye ikintu cyitwa ibitandara. Iyo ndaharaba ndi hariya i Buganda, ndaharaba hariya hejuru hafatanye n'ijuru. Ukaguma mu mateka ya hariya iwanyu.
tukiri abana badusize muhiri kugira tujye twarabira ku ndege irenganye. Mwebwe sinzi wanyu ko byababaye ko indege irenganye baje tuvuga ati saa 5 irageze. Bari n'iki indege yaduhenda tukabijya saa 3. Rero gusa badusigiye injya twarabira ku ndege irenganye. Ati mutagira isaha iwanyu murabira kuzuba gusa ko bwije. Aho hantu wewe wohaterera imbere gute? Woshika mu isezerano gute? Uri mwayo mateka. Murabira isaha ku gitutu. Wigitutu ngikigeza aha abari saa 5. Akabantu bakera barabanyabwenge bana. Wigitutu kigeza aha ngo abari saa 6. Igitutu ugakurira muri ubwo buzima, ugakurira mwayo mateka, ata muntu numwe yigeze atera intambuko y'iterambere. Haleluya. Ugakura mwoga mu myonga, dushe ziri mu myonga. N'ahantu munsi y'iwacu, uci wacu umanukiye aho hantu bahita muri dushe. Muri dushe bafashe ikintu cy'ikigovyi cy'igitoki bagicumita mu musozi ahantu haturumbuka amazi. Amazi yo mu musozi ngo tugende muri dushe, na mujya muri dushe cyahehe n'ubu barajaye. Haribuye aho hantu iryo buye ryaraheze kubera kugitsirita kibigata. Yaraheze ukaba wakuriye muri ubwo buzima ukibaza ko ari ahantu namwe niwaguma muri ibyo bitekerezo uzohapfira. Abanyamibembe 4 bafashe decision baravuga ngo kuguma hano kuhapfira no kuja imbere no gupfa, ariko kama mbaya tupfe tuja imbere. Kama mbaya fa winjira muri ambasade uja gusaba visa bayikwime wakiye. Mungu akubariki sana. Kumaze mu biganza nawe Imana igukoze mu biganza by'abahambaye. Twazamura haleluya. Reka gupfira mu mateka yiwanyu. Kumumeze gute? Ugiye kugendera hejuru y'imiyaga, hejuru y'imipfunda, hejuru y'ibintu biteye ubwo. Uzobigendera hejuru nibizokumira, ariko uzobirengana mu izina ryande cyaye. Munakagoma muri ayo mateka ngwi wacu bari bameze gutya, na wigeze agura n'ikinga. Ibigwatsi murabizi, ibiduguma murabizi, ibiduguma bya bindi bakora mu biti bimeze nk'amakinga. Babyita gute wanyu? Numva bisa amazina menshi. Ukaba wakuzona ikintu cy'agaciro kiri wanyu ari kijya. Nico wakuze usanga kiri wanyu cy'agaciro. Amapine yabyo bayakora mu biti by'imirinzi. Mumba nayazi. Ibiti by'imirinzi. Ugakura wimba amafuku. Ukibaza wopfa mwiki. Mwebwe ntayo muzi shamwe mwakuze mu buzima. Twe twakuze twimba amafuku. Nigeze kubatera uje nababwire utarapfa ntiwihebure. Utarapfa ntiwihebure. Twirigwa mu myonga, twirigwa kurondera amatimbi. Zimeze nk'imbeba. N'imbeba. Wewe nturajya imbeba wewe. Muhanda babwira ko ari muri Mozambique ari abantu bajya imbeba mukabaseka, natwe twaraziriye none ifuku simbeba. Haleluya. Twirigwa. Bigeze hari umwana uramuzi nkundi mana. Tukiri bato yari umwana mutoya, twe twari imbere yiwe tukaja kwimba amafuku. Icyo yakora yaturonderera ibyatsi, ibihunda, amababi yagiye bitoki yo kuziturira kuko imfuku yifashe kuko twazica nabi. Wayifata ibona mugaba mwacanye umuriro mugaca muyihindiramo ikanura kugira ngo ive ko burya bwoya bw'inyuma.
ivayo muyisubizayo igatinda igapfa. Yaturonderera ivyatsi byo kuziturira, tukamubwira ngo turonderera ivyatsi turaguha umutwe. Umutwe mu minsi yeze nsubiye ruguru, subiye iwabo, yatanguye kuja kugenda aragirira abantu bakamuhemba $500 ku kwezi. Ku kwezi umwaka wose bakamuha angahe? Umva arangahe ku kwezi umwaka? 6,000, agakorera 6,000 ku mwaka kuragira impene. Arabikora uwo mwana wa wundi twaha imitwe yifuku nibisoga ibyazo, ubutumbutumbu, ngira ubutumbutumbu bw'imbere. Arakora umwaka wa mbere, arakora iwabo barabakene. Ahantu baba n'umuntu yari yabahaye agatongo bubakamwe akazu, baramukorera atinda arahaba ako gaparasi, baramukorera bamurimira se na nyina. Mu minsi yeze nsubiyeyo sanga wa wundi naheruka amereza umutwe w'imfuku, kwa kundi yahora akorera 6 akorera ngahe, hageze igihe akorera umuntu aramubwira ngo nkorera nzoguha inka umwaka wose nuhera. Ubi wabo hari inka zavuye kuri wa wundi yahora ati imitwe y'imfuku, tumuye imitwe y'imfuku, adashoboye no kuronka imfuku yose. Iwabo hari iraro ry'inka, hari uruhongore rw'inka rw'umuntu yahora adashoboye no hitwoza muri cyubahiro ku mwami Imana. Haleluya! Ese ndiko mvuga nkunda Imana mutazi, ni murabe jewe wahora yimba amafuku. Simpagaze imbere y'abanyacubahiro, imbere yanyu abantu bakomeye. Mu bitekerezo byanjye naravyumva ko byoshoboka. Yeko Imana yo mu ijuru yari ibizi ku munsi umwe nzoba ndi imbere yanyu. Ntukicireka amateka muri uyo mubabaro, muri iyo miruho hagiye kuvamo ikintu kizima, hagiye kuvamo ikintu gifadika, hagiye kuvamo ikintu cy'agaciro. Nambu vyemeye zamura haleluya. Muri uyo muruho kanababwire naho uyu mwaka kuri bamwe ari umwaka ugoye, ariko ku bantu basenga bazotungurana. Ntabwo vyumvise neza. Uyu mwaka abantu bazotungurana, uzubona umuntu acomotse ibintu vyahindutse. Uravyibuka 2014 Imana iduhindura amateka, tuba mu mihana y'abantu. Imana ni yakwibuka, uze wibuka biwanyu, uze wibuka biwanyu. Naramubwiye tiwe ingo ujye kuvyeze mu gihugu, Imana yatwibuze. Turi muhira muri ico gihe mayiceke nkabona yaruye isahani montagne imeze gutyo. Ari umuntu akiva mu butayu, umuntu kizokwereka umuntu akiva mu butayu uzomubonera ku meza. Umuntu akiva mu bugaragwa kandi ntuzomuteko imfane, ntuzomuteka ishavu, mureke abanze murekage ibyo kurya birakwikura. Twakorewe surprise, injya ziraboneka. Twari tumenyereye kwarurirwa, tubaye ahantu tujya ikiro kimwe cy'umuceri turabana 9-10, twisanga mu nzu turi babiri dufise stock, duteka inkoko tugateka amafi. Umwana w'umuhungu umunsi umwe mbona yaruye isa ndamubaza ati byo nibi ngo none wone mutagira apeti. Reka nababwire hari igihe Imana ikwibagiza umubabaro. Uravyibutsa turi mu Nyakabiga Imana yahinduye amateka. Dufise Imana ihindura ibihe. Wowe namutagira apeti. Ubu ni yashika muhira asanga batese. Twazamura haleluya. Irizoba imbuto nirimungwa, ziramungwa rigasigara. Haleluya. Ko ari umuntu Imana yantumye ko
ari ngaha yari yihebuye, ari ngaha yaracitse intege. Imana iguteye intege, komera. Imana iguteye intege, komera. Nkuko utazi nyene wakuriye mu nda ya mama wawe ukamara y'amezi 9 utazi kikugaburira, utazi izuba, utabona umuco, amezi 9 ukayamara uhumirije, amezi 9 ageze ugakanura. Kozamura, haleluya. Nagenda batangarize ko umuvyeyi si wabwira umwana ngo harageze kuva mu nda, ahubwo umwana ari revolta akavuga ngo iyo amezi 9 umwana kuva agiye mu nda abasinziriye. Ukwezi kwa mbere asinziriye, ukwezi kwa kabiri, ukwa gatatu, kwa gatanu, kwa gatandatu, ukwindwi, ukumunani, ukw'icyenda. Iyo gukwiye arakanura. Niko wapi hapa? Umva, hari abantu bari bamaze igihe kirekire mu ijoro, bari bamaze igihe kirekire basinzire, batabona imbere batabona inyuma, ariko burakeye bakanuye. Imana umwana yari mu nda. Sinize iby'ubuvuzi, ariko ndibaza ko ari byo, sivyo? Arakanura. Ubwo vuga ngo ubwo buvuzi yabwishijwe na Yesu, agatangura gutera imigere nyina wiwe. Ibise waza ngo ni iki? Ibise umwana banza atangura kwiga gayamvya, umuvyeyi agatangura kuribwa, tangura gufatwa n'umubabaro w'ikirenga. Iyo vyanse babikora ku ngufu. Mungu akubariki, Mungu akufungulie uyu mwaka, Imana ikugururire mu izina rya Yesu. Uve mu gihe kitari gihe cyawe, winjire mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Etelebush pi amando tekosia. Iraguhumurije humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi yawe irahase. Nta bwiza kuraho n'umunsi umwe. Iraguhumurije humura, ibiteye ubwoba birahari, ariko iminsi yawe irahase. Nta bwiza kuraho n'umunsi umwe. Yaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo ngo Imana ikuzingurure, Imana igukuraho wari umaze igihe kinini wugaraniye mu izina rya Yesu. Igihe cyageze umuntu amenya igihe ciwe. Bwana sifiwe. Umwana agakanura, bishitse umwana akisinziriza, kandi igihe cyageze abaganga bakoresha ubuhinga bize, bagagutera urushinge rw'ibise, bakamukangura. Guma wiyicariye ngo bireke ngo bizokwizana. Haguruka utera intambuko y'amasengesho, haguruka utera intambuko yo kwegera Imana, haguruka utera intambuko yo gupfukama. Ibintu byari byarasinziriye bikanguke. Bwana sifiwe. Iyo umuvyeyi bamuteye ibise bikanga, bakora iki? Barasatura. Operasiyo yihuta muri literaniro, abo vyagerageje kubise bikanka kwa kanguka. Operasiyo yihuta, operasiyo yihuta, operasiyo yihuta. Ndagutangarije, operasiyo yihuta, operasiyo yihuta. Umwana asohoke mu izina ry'Imana. Mukibaza ingene uzotabagwa, kuko Imana itakugishina. Uzotabagwa bose babiraba, nkuko Morodekayi yatsaba.
iyo atabaye Morodekayi mbega iracyari Imana. Iyo atabaye Esiteri iracyari Imana. Iyo atabaye Hana iracyari Imana. Iyo atabaye Sara iracyari Imana. Iyo abakoreye biriya iracyari Imana. Nawe igushyize ku rutonde mu izina rya Yesu. Ndabona abantu bari ku rutonde, ndabona abantu bari ku rutonde. Imana igushize kuri liste imbere. Imana igushize ku giharuro cy'imbere. Imana igushize kuri nimero ya mbere. Ntabwo byumvise uzamuye. Haleluya. Uri kuri liste imbere, uri kuri liste y'abakenewe, uri kuri liste y'abantu bagiye guhamagaga ubwa mbere, uri kuri liste bagiye, ariko ntabwo nyuma uzamuye. Haleluya. Wa mukobwa, wa mudamu, wa musore we, wa mupapa we, uri kuri liste y'abantu bagiye gutabagwa muri uku kwezi kwa mbere. Uri kuri liste y'abantu bagiye kugirirwa neza muri uku kwezi kwa mbere. Munyemerere musamure. Haleluya. Uri kuri liste y'abantu bagiye kugirirwa neza. Kandi simaka mu muvyumve mwese, ni ngombwa vyumve nyene byo. Uri kuri liste y'umuntu agiye gutabagwa. Uri kuri liste y'umuntu agiye kwishurwa. Uri kuri liste y'umuntu agiye gukira indwara. Uri kuri liste y'umuntu agiye kuvyara. Uri kuri liste y'umuntu agiye kugira urubanza. Uri kuri liste y'umuntu agiye kwishurirwa ideni. Uri kuri liste, uri kuri liste, uri kuri liste abagiye kuronka amaviza. Uri kuri liste abagiye kubaka inzu nziza. Uri kuri liste abagiye kuvyara. Uri kuri liste abagiye gukora ama mariage. Uri kuri liste. Lebo abanyamibembe bafata ingingo baravuga ngo kama mbaya nimba ari ugupfa dupfe, ariko turafata uje imbere. Ngo batambutse bagiye, Imana ifata amaguru yabo iyahindura nk'imikogote y'amafarashi, iyahindura nk'amabrende. Abansi bavyumvise baravuga ngo umwami yahereye abandi bami bo hakurya y'igihugu cy'i Samariya. Haleluya. Ngo baca barahaguruka bati ibyo bari bafise byose. Umuntu wese yari yicaye mu irembo ryawe, umuntu wese yari yicaye mu mugisha wawe, agiye gutega ubwoba n'Imana, agiye gutega ubwoba n'ijuru, agiye gutega ubwoba n'umumarayika. Agiye kuvamo yihuse. Semeni. Haleluya. Imana data wa twese kugirire neza. Inyuma y'iminsi 15 hari ikintu kigiye gukoreka mu rugo rwawe cyihuse. Iminsi 15. Uyu munsi si tarike 12 kugeza itarike 27. Hari ikintu kizoba cyakoretse mu muryango wawe, kizogutangaza kigatangaza n'abantu n'ababanyi n'abagenzi n'inshuti na famille. Imana yo mu ijuru igukuye mu maboko y'abantu, nawe igushizemwo imbaraga zo gufasha abandi, imbaraga zo guheka abandi. Twazamura. Haleluya. Nimuzamura icubahira abantu bumva ko Imana ari bihereyeko. Ihere ku bandi cyangwa ihere kuri wewe? Ihere ku bandi cyangwa ihere kuri wewe? Mana hera kuri jewe, hera kuri jewe, hera kuri jewe. Uku kwezi kwa mbere kutararangira nkorera surprise yihuta. Letelemo ekidefa limitaya safari. Bwana Yesu asifiwe. Munyanganire, ndabona umwanya uragiye uramperanye. Muhagarare. Yaratwimanye inshuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi we kandi sibanga nukuri yaratwimanye kandi we
cyose uzi ko ari kidashoboka, mwiri sengesho kigiye guhinduka igishoboka. Nyemerera wizera Imana gusa n'umuhanuzi w'Imana. Ijambo ngiye kwatura ku buzima bwawe rigiye kunyiganyiza abantu, rigiye kunyiganyiza ibintu, rigiye kunyiganyiza abakomeye, rigiye kurwana n'abapfumu ribaneshe, rigiye kurwana n'abarozi ribaneshe, rigiye ariko ntabwo muvyumva. Woba muzamuye haleluya. Rigiye kunyiganyiza ibintu, rigiye kubohora iyi saa, uyu munota rigiye kubohora abantu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari ibintu bigiye kunyiganyiga. Ndumva hari imisozi igiye guturika. Ndumva hari imisozi igiye kumeneka. Ndumva hari amabuye agiye guturika. Ndumva hari ibintu bigiye kuja ku murongo ku buzima bwawe. Ukaba ubyizeye uraza gusohoka hano vyabaye. Ngiye kugusengera isengesho riguhindukiza. Niba ari n'umudayimoni yakubuje, arakurekura mu izina rya Yesu. Arakurekura mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka kubera umwaka w'igitangaza, uku kwezi kwa mbere winjiye mu gitangaza cyawe mu izina ryane cyaye. Tuzamura ibiganza kuri Yesu Kristo, mubigumize hejuru. Hagiye kuba transfer y'imbaraga z'Imana, hagiye kuba transfer y'amavuta y'Imana, hagiye kuba transfer y'ubushobozi bw'Imana. Muri iri koraniro hari ubushobozi bw'Imana bugira bugendage. Banza ufate umwanya wo kuzamura ibiganza, ubwira Imana ngo Mana kucunga yako mbabarira. Telebaye, ubwira Imana ngo Mana mbabarira. Vuga ngo Yesu, cyane Yesu, Yesu babarira, 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 kuchunga yako chose. Andika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Ibyangoye ndabisabiye imbabazi, ndabisabiye imbabazi, ndabisabiye imbabazi. Ntusubire kumarura mu gitigiri cy'abanyabyaha, marura mu gitigiri cy'abagororotsi. Tete pashaya. Ngamitu manona umubatizo none tizo uwatize wese mwamituma reka gusamara we gusa bivuge utari kurasamara hari ikintu kigiye kukuvamo ciruke. Hinjira ikintu gishasha muri wewe, hinjira amavuta mashasha muri wewe. Yego ndakumva Mwuka Wera, ndakumva mwari no koraniro Yehova we, ndakumva. Ntusamarire abandi, abari ku ruhande rwawe bareke. Ingome zo mwijuru zaraje kuri umucanwa. Uyo mucanwa ndawumva kandi ndanawubona mwiri koraniro. Mwamituma akira izo mbaraga, izo zahuye na Yesu ahinduka ukundi ku musozi. Petero aracanga n'ikigwa,
ndagomba ngo Imana iguhindure igishirira muri aka kanya. Migozi yose yari kuziritse ivutuke. Ingomezi Teremos Zaraje Gloria, Gloria. Grobo Amituma bamwe baruzuzwa bavugishwe abandi babohoke. Umva umuntu wese aza kwakira icyo akeneye muri aka kanya. Namba ukeneye deliverance iraza kuba ku buzima bwawe. Namba ukeneye amavuta mashasha urayakira mw'iri koraniro ry'uyu munsi. Mwamituma ingomezi ubatize zamura ibyo biganza duceceke depa. Hari ikiganza kiriko kiragukora kuracumva. Nimba ufise amatwi y'imwemu yumva wumva ama connection mashasha, hariho ikiganza kiriko kiragukorako. Kiriko kiragukorako. Amavuta ashaje ariko aravidurwa. Uri kurasukwamo ayandi mashasha. Uri kurasukwamo onction shasha. Uri kurasukwamo amavuta mashasha. Ebo ndakumva Yesu. Ndakumva muka. Ninakusikia Jehova. Rebo sheke teke. Telelelelebo. Telelele mando. Akira. Baba fasha abantu bahafa abantu. Ikirere kirahindutse. Safari mupya. Urugendo rushasha n'Imana. Urugendo rushasha na mpwemu yera. Urugendo rushasha n'ijuru. Ndabona abamarayika mw'iri koraniro basagaje impande zose. Etepo sheke teke. Togota. Umuriro kugutogosha. Ahantu hose wari warazimye hari ibizuku vya mwemu yera bigiye kukudomeka. Rebo imbaraga zinanirana gukontorogwa mu buryo bw'umubiri. Imbaraga zinanirana gukontorora mu buryo bw'umubiri. Ntabwo ari imbaraga zo mu buryo bw'umubiri, ni imbaraga z'umwuka wera. Niba ari ni daimoni yari yarakuboshe, nikurekure nonaha.
le amavuta ingwara ziriko zirakira abantu bariko baruzuzwa abantu bariko barabohoka abantu bariko baruzuzwa abantu bariko baruzuzwa akira ayo mavuta akira izo mbaraga habwa Jesus nimunyemerere umuntu wese ahari azamura ibiganza muceceke Hey! Kurahabwa amavuta yo kudomina, amavuta yo gutsinda ibirere, amavuta yo gutsinda amakonexio y'ikuzimu, amavuta yo kubohoka, amavuta yo kubohoka, amavuta ya deliverance. Helebo. Jesus. Yebo. Sekete. Jesus. Yes. Ariko abantu mwicaye byagenze gute kwe? Ariko abantu mwicaye habaye iki? Akira amavuta mu izina rya Yesu. Akira amavuta mu izina rya Yesu. Akira imbaraga mu izina rya Yesu. Akira yerekwa rishasha mu izina rya Yesu. Akira kuvugishwa n'Imana gusha mu izina rya Yesu. Akira kwerekwa n'ijuru gusha mu izina rya Yesu. Akira amavuta yo gukorera Imana mu izina rya Yesu. Akira amavuta yo gusenga mu izina rya Yesu. Akira amavuta y'ibitangaza muri we mu izina rya Yesu. Akira amavuta yo gutegeka mu izina rya Yesu. Akira! 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 Hey! Semero uvuga ngo mwemuyera kandi mwemuyera ingo ku buzima bwanje mu mwemu yanje tekos kubera atakuntu ntushobora kubakoza k'ibiganza mwese uwo bishoboka yishira ikiganza mu ruhanga ko ndumva bitokunda ukunda abakoza k'ibiganza mwese pokea roho mpya, pokea nguvu za Mungu. Akira amavuta, akira amavuta. Icho ni kiganza cha Yesu kikuriko. Icho ni kiganza cha Yesu kikuriko. Icho ni kiganza cy'ubushobozi kikuriko. Icho ni kiganza cy'ubushobozi kikuriko. Icho ni kiganza cy'Imana kikuriko. Icho ni kiganza cy'Imana kikuriko. Icho ni kiganza cy'ijuru kikuriko. Jesus. Parabosh. Mana we, ibi ni bya bihe twari tunyotewe,
bya bihe by'intumwa za kera, bya bihe by'abigishwa bya kera, bya bihe ba Petero babayemwo, natwe ibyo bihe twari tubikumbuye ma, natwe ibyo bihe twari tubikumbuye ma. Niwumva amosozi yareke, niwumva wosemerera semerera, niwumva wotaka taka, nimba wumva wovuza induru vuza induru, cyo wumva ikimenyetso wumva wokora gikore. There is power. Hari ubushobozi, hari ububasha in the name of Jesus. Hari imbaraga, atari imbaraga za bombe nucleaire, ariko ari za bombe y'ijuru. Urakoze Yesu. Mana we, duhagaze hagati y'ijuru n'isi, turabyumva ko ikirere twakiduze, twaduze ku yindi level, twaduze ku yindi dimension. Hari abantu bumva ibimenyetso, bumva tremblement murimo, bumva kujugumira muri bo. Zo ni imbaraga z'umwimerere za Mpwemu Yera, zo ni imbaraga zibwina. Urakoze Yesu, turagushimiye Mana, tugukomeye amashyi menshi, dushima izina ryawe. Amashyi menshi ku mwami w'abami Yesu. Tell her hallelujah. Tell her hallelujah. Tell her hallelujah. Tell her hallelujah. The pious.
Mana turahaha imbere yawe, uri Mana nziza, uri Mana igira neza. Iyo uvuze nitwovugiriza, iyo uvuze ntawo guhagarara imbere, iyo uvuze uvuga nk'Imana. Shitsi ibyo uvuze tubibonesha amaso tukiriho, mu izina rya Yesu, amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Numvise ikintu urashobora kunyemerera ko ndagikora mu kama nka 30 minutes, ngomba ndabasengere mwese 30 minutes nzoba ndabihejeje. Amen. Ngomba ndabasengere ndabahesha umugisha mwese, nko muri 30 minutes nzoba mpejeje mwihangane. Hari cyo bitwaye kuguhesha umugisha, tambura haza abakozi b'Imana. Ndaguhezagiye mu izina rya Yesu, umugisha w'ijuru kubeko, umugisha wamwe muye rukubeko, ibyiza bikubeko. Akira umugisha, akira umugisha, akira amasezerano, akira ubuzima bushasha, akira umugisha, akira umugisha, akira amasezerano, akira umugisha, akira umugisha, akira amasezerano, akira umugisha, akira amasezerano, akira umugisha, akira amasezerano. Akira umugisha w'ijuru, 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 tunyarutse. Akira umugisha w'ijuru, akira umugisha w'ijuru, akira umugisha w'ijuru, akira umugisha w'ijuru, akira umugisha uvuye kuhoraho, akira umugisha w'ijuru, 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 akira umugisha, 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 akira ibyiza, akira umugisha, 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 ko murantevya, akira umugisha, 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 kira ibyiza bivuye ku Mana, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, akira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, akira umugisha, kira 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 umugisha, akira umugisha, akira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, kira 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 umugisha, akira umugisha, akira umugisha, kira 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 umugisha, akira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, akira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, kira umugisha, akira umugisha, kira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, kira 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 umugisha, akira umugisha, kira 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 umugisha, akira umugisha, akira umugisha,
akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha. Abana bari wowe uraza gusaba umugisha wenyine, abantu kabasiga bajyana. Akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha, akira umugisha. Hari iminota 10 heze ntitubikore, nitwokomera Yesu amashi menshi. Kandi umugisha urakubaye ko mu izina rya Yesu. Umugisha uvuye kuhoraho uratungisha. Imana yambwiye ngo ndabahezagire, kandi icyo ndakwatuye ko icyo wari ukeneye urakizi. Jesi niriwe ndadondagura, ariko icyo wari ukeneye urakizi. Imana yo mu ijuru yakigukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo byumvise ubuzamuye haleluya. Uba uzamuye haleluya. Haleluya. Zamula haleluya. Haleluya. Umugisha w'Imana ugiye kukurondera. Arabavyumvise barabyizera, atandi ijambo rindi zo kuvuga bararibibira iryo jambo. Ubundi ijambo ryose wumvise ukumva ni ijambo ryawe, uraribibamwe imbuto. Simaka ngo umuntu arinde kukubwira ngo biba ngo gira gute. Oya, ijambo wumvise ukumva ni ijambo rikwereke. Bega abana bari cyari hari inyuma bobo twabahezagiye cyangwa batashi. Nta kundi. Turarangije. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu. Imana ihezagire iyo mbuto yawe. Nari mvuze ngo Imana ihezagire iyo mbuto yawe. Imana ihezagire iyo ntambuko yawe. Imana ikugururire byose. Numvise ngo ndabaho umugisha, kandi umugisha urababako. Abraham ikintu yarakeneye, ni yarakeneye ibindi, yarakeneye ijambo rivuye ku Mana ry'umuhezagiro. Nawe umuhezagiro ugiye kuguha byose: abana, amafaranga, urugo, abantu bakomeye, abantu bahambaye. Iryo jambo nacuye naryo rigiye guhamagara, naryo rigiye gukwega, naryo rigiye gukwega ibiri kure bikuze ko mu izina ryande rya Yesu. Wakire telefone nziza nkuko nabivuze ejo mu izina rya Yesu. Wakire telefone nziza mu izina rya Yesu. Haleluya. Baba mugisha, amafaranga yawe urayahawe mu izina ryande rya Yesu. Niki Imana imbwiye, mwuyu mugisha Imana ivuze iraguhaye amafaranga yawe. Ntabwo muvyumva mu muzamuye haleluya. Ntabwo muvyumva mu muzamuye haleluya. Wakira uwo mugisha w'amafaranga, wakira uwo mugisha w'abantu, wakira uwo mugisha w'ibintu, wakira uwo mugisha wa zarukwegane, wakira uwo mugisha ndabahezagiye kandi mu izina cyane cya Yesu Kristo. Amashi menshi ku mwami w'abami. Mana yaje. Bega amavuta. Ingendo zirugurutse, ubuzi burugurutse, imvyaro zirugurutse, mamariage arugurutse, ibintu bikomeye birugurutse, ama promotion arugurutse. Amatangazo dufise, itangazo rya mbere: Yesu n'umwami w'abami. Mukomera amashara bikwiriye.
itangazo rya mbere, abantu biyandikishije kwiga icyongereza bazotangura kwa gatandatu 17 kugeza saa moya. Nawe utariyandikisha kwiga icyongereza nibagusiga umunsi umwe bazoba bagusize. Utandikisha bagende biyandikisha hajya kwa Mayiceke. Abamizisiye bose basigare, Mayiceke arabakeneye. Harakenewe, turipfuza gusakaza ubutumwa bwiza bushike kure. Turipfuza gukora groupe y'abantu badufasha gupartager burya butumwa tubaha. Amen. Twifuza abantu bose bumve ico gikorwa bo gishobora, abajene eka n'abakuze. Murafise ama groupe menshi atandukanye murimo. Twifuza ko umuntu wese afise telefone ishobora gupartager ubutumwa yoca asigara tukavugana, tukagira ka groupe tukavuga n'iki tugiye kubikora, kuko ndabizi naho connection iriko tugora mu minsi iza iraje. Nimwe kwikomera amashi ko rimwe mugiye kuyizana. Mbona ngaha abanyandikiye amafamiye yakenewe. Ni izi zonyine zikenewe cyangwa ni zose? Zose. Famiye zose zice zisigara bavugane n'umurongozi mukuru w'amafamiye. Itangazo rigira kabiri. Cyagiterana cy'abajene ni gihari. Niko mutigeze mwivuga. Atangazo mbona hariho igikorane ku mugoroba cyateguwe n'abajene dimanche, mwese muragitumiwemo. Hazoba rero 19. Nivyo mwese muratumiwe muri uyo mugoroba wo guhimbaza Imana. Harimo abashitsi batandukanye, abaririmbyi batandukanye, muratumiwe. Ikindi, abakobwa bashoboye kuboneka ejo, Imana ibahezagire, mwikomera amashi. Abataje mwarahombye. Dufitaniye nabo gahunda Imana yaduhaye kugira ngo n'abataje mu byumve. Itarike 21 z'ukwezi kwa kabiri tuzoja ku musozi n'abakobwa gusa. Babandi gusa twari kumwe ejo, namwe arujya rugezo tuzoja gusenga. Uyu mwaka n'umwaka wanyu, rero mwitegure mu kwa kabiri 21 tuzodugana gusenga. Hazoba ari vendredi. Nivyo rero nayo mukomeze kwegera Imana, mukomeze kuba hafi y'Imana. Ibiduhiga ntibibuze, ariko Imana izodukingira uko turi hafi yayo. Okay, sawa. Mungu awabariki. Imana ishimwe. Bibiliya avuga ngo uko wa munsi urushiriza kubegera, kuba ariko namwe murushiriza gukoranira hamwe. Namwe muze mu ndwi hagati. Abantu baza kuwa gatatu barahomba, abataza barahomba. Abataza barahomba. Tugira ibihe byiza byo gusenga, tugira ibihe byiza by'ijambo. Wowe utaza kuwa gatatu urahomba cyane. Ibyo kuwa gatandatu vyovyo ntibikiri byo kuvugwa. Byukuri muzi mu mpera z'uku kwezi tuzokora amasengesho y'imisi 3 yo kwisonzesha. Tuzoyibatangariza itarike kuwa Mungu. Twifuza gusenga twisonzesheje, apana kujya dukubita umuriro wake. Yesu abahezagire cyane. Wewe wasezeranye isezerano iryo ryo ryose mu nzu y'Imana, ukaba utararishitse, uze ko hari ikintu wasezeranye mu nzu y'Imana. Uretse nibi bijya twakoze muri vey, ukaba ari ikintu wasezeranye mu nzu y'Imana, ukaba utaragishitsa, uri kideni. Bibiliya ivuga ngo uwopfa umubura icyo usezerana, akusezerana ntushitse. Twarasezeranye ibintu byinshi ku makamera, ku nyubako n'ibiki. Wowe ugaca ugenda ukihorera ngo byaraheze. Niba utarashikana iryo sezerano uri kideni. Yego. Rero kandi ndabizi ko icyo wowe warasezeranye cyose uracibuka. Imana igufashe ushitse isezerano ryose wasezeranye mu nzu y'Imana. Muri no ndwi ukaramukuronse ajya amafaranga kwa kabiri yazane nyubako. Ariko ntabwo turagura ikibanza, nimpamvu bimaza abashitsi ngo inyubako ngo yaratangiye. Ari hano tugomba gusanura. Rero
hari abe batoye ni envelope canke wa musi tuguze iby'isima, icyo umuntu wese yasezeranye aragikora gisha kuriwe. Kwa kabiri nzoba ndiko ndakira, kandi numva uyu wa kabiri nari nkwiye kwakira abantu benshi bashoboka, naho wumva ata bintu bya hatari ofisi, uzoze gusa ndakurambika iki kiganza wigiye. Hari icyo bitwaye, ndaguhezagire ndagusengere hanyuma witahire. Haleluya. Eje kwa kabiri ntiwirirwe wandika, ntukore liste. Abantu muzinduke muze, nzohezagira abantu abashoboka azo bafise umwanya. Nutashikirwa bukira udashikiwe uzihangana utahe, ariko uwo munsi tuzokwakira abantu mu kivunga. Uzoba ashikiriwe ubwa mbere niwe tuzakira. Nzozinduka mani zonshobozza n'imiburiburi saa moya mbe nageza aha, n'umwanya wo kubahezagira ndabaturaka amajambo y'umugisha. Wowe uzoba ubishoboye ukabuza butari ku kazi, ngwino muze hakiri kare. Imana ibahezagire cyane. Nuko mujane umugisha w'Imana kandi muramukanye. Muze muramukanya mugumbirana, muze muramukanisha kugumbirana kwera. Imana ibahezagire cyane. Yesu abayica imitima yanyu yifuza. Amen. Kubw'iyo mpamvu